Ni problème. Nous aussi, remplacer, tugira amahoro n'iterambere ry'umuziki mu Burundi. Ubwa mbere nagoma mfata akanya nshimire ubwa mbere abartiste baretse ivyabo bakaza muri kino gikorwa c'iteka. Ica kabiri naco nagomba nshimire bibo biboneka abamenyesha makuru badasiba kwama bavuga amakuru ajanye n'ivyo abaririmbyi mu Burundi no kugena abaririmbyi bariko baratera imbere mu gihugu. Ica mbere nagomba gutangurira ko no kuvuga uyu mugambi aho wavuye n'abari muri uyu mugambi ingene twashoboye kubatororokanya kugira ngo dushobore gukora iki gikorwa cy'iteka gishobora gushika gishobora kugira icyo gifashije mu Burundi. Ubwa mbere iki gikorwa si gikorwa novuga ko cyateguwe na Amicale gusa, oya harimo n'ishirahamwe Coopérative des Musiciens riserukiwe na Cédric Bangi mubona turi kumwe ngaha. Je ndi coordinateur w'iyi projet, tukaba turi kumwe n'abaririmbyi bakomakomeye mu gihugu cyacu no mu makungu amaze kwandikisha amateka menshi cyane. Uyu mugambi rero turaza kuvuga iyi projet bagenzanje turi kumwe ngaha baraza kugira ico nabo nyene bashikirije kuko barafite byinshi babashikiriza nkuko babishikirije muri uwo mugambi. Murazi hariho indirimbo mwigeze kumva kera yakozwe na orchestre Nkunda Abantu irimo Alfred hamwe na Bernard. Murazi ko Bernard aherutse kutuvamo. Mugabo hariho umurundi yumvise ijya ndirimbo iramukorako acarumva neza ko afise umuhamagaro uko yogira icyo akoze kuri iyo ndirimbo ashoboye gutuma iyo ndirimbo igira inguvu cyane gusumba uko yari imeze. Iyo ndirimbo ni indirimbo yitwa Nkunda Abantu. Tukaba rero uyu muvandimwe wacu yitwa George yaciye azana ico ciyumviro mu bartiste aratumvisha iciyumviro ciwe hama natwe kubera dukunda igihugu kubera dukunda ivyo yadushikirije kuko yadushikirije umugambi w'amahoro yuko twofata iyo ndirimbo tukayorienta mu mugambi w'amahoro. Amahoro ahera muri twebwe. Murazi ko hariho byinshi byavuzwe mu bartiste bivugwa n'abajournaliste bavuga yuko abartiste atabumwe bafise. Je muri kino gihe nkaba mvuga ko atari vyo byarahindutse. Ni naco gituma mubona turi kumwe ngaha kugira ngo tubashikirize tubabwire yuko abartiste ubu ni bamwe nkuko abartiste bavyiyemeje kugira ngo tuje hamwe twariyemeje kugarukana amahoro mu bartiste hama kandi twongere nayo mahoro tuyashikirize n'abandi barundi kugira ngo tuje hamwe duharanira amahoro mu gihugu hama asasagare hose. Iyi ndirimbo rero twarashize mu message y'amahoro. Twashize mu message y'amahoro yo gusaba abartiste turi kumwe ko hageze ko dutangura umugambi w'amahoro muri twebwe, gukundana, gukorera hamwe no guteza imbere igihugu cyacu. Twaragiye hamwe rero turakora iyo ndirimbo. Abamubona bose bari ngaha barashizemo amajwi
producteur yayikoze twayikoreye kwa Amir Pro niwe yayikoze nanje yarashizemo ivyumviro vyanje mu bintu by'ubufundi kugira ngo ikomere gose hama voilà ikintu cyarakozwe umugambi hariho vyinshi bikurikira bizokurikira bivuye muri iyo ndirimbo hariho clip iza gukogwa tuvuye ngaha cyo gufata amasanamu mu nyuma hazokurikirana concert ikomeye cyane naho mubona harimo abartiste babiri batarimo nibaza ko bafatiriwe harimo Satbi na Fariaz nimwibaze vya bindi yuko bikibandanya bya byaraheze ubu ni sawa ubu n'amahoro ko dutanguye amahoro nabo nyine ubu n'amahoro Nyasubire kumvikana mu maradio abantu bavuga yuko ngo Satbi na Fariaz ngo nibumvikana sivyo na gatoya barumvikana nikimenyamenya muzokumva iyo ndirimbo irimo ijwi rya Satbi n'ijwi rya Fariaz ririmo nibaza ko ivyari bikenewe nabivuze reka nereze ijambo ubundi muvandimwe wacu adukuriye mu muziki tuza gutangura na Kidumu ama dusubire na Cedric Bangi n'abandi baza gufata ijambo kugira ngo dushobe kuvuga iki gikorwa cy'iteka twakoze Imana bahezagire cyane reka duhereze ijambo directement Kidumu. Murakoze jewe ahanini George natanguye kumenya ivyiwe bitumwe n'amatati yakunda kuba ngaha y'abaririmbyi abajournaliste hari tariki 4 z'ukwa gatatu nari mvuye gukora ikiganiro kuri Buja FM hanyuma icyo kiganiro kisa n'ukumenga nagikatiye hagati kuko haje umuntu kumbwira yuko babuze indege isubize Nairobi nategerezwa lo 6 kuririmbira abakuru bahariya muri Kenya bose babiri president n'icegera ciwe rero ivyakurikiye muravyibuka haci haza amajambo menshi kungurukana bumenyi Kidumu yatuse abaririmbyi yasuzuguye abantu bamwe narabishuye abandi byarangwe kuko ukuntu navuye ngaha urazi ko memba twari mu mukiriyo nategerezwa kuzogenda cengaruka kandi kugira ngo shore naje guparticipa nari mfise kandi deuxième tour yo kugaruka mu Burundi ariko ako kazi nari mfise sinashobora kugakwepa naho nari kugira gute agendera Tuareg ico gihe twaciye tutangura urugendo iyo saha nyene kugira ngo indege yabonetse Kigali ngende Kigali ndayuririreyo ariko bukeye nategerezwa kwiyaranja frontiere ndiyugaga hagati y'u Burundi n'u Rwanda mbe maze kwinjira mu Rwanda nije mu Rwanda cafata indege y'umunsi ukurikira rero nurusi indege amajambo araba menshi bamuturishurana nabi ariko biboneka yuko amatati y'abamizisiye kenshi atangurira mu biganiro bica ku radio canke amaposta abantu bashira kungurukana bumenyi canke abafana b'umuntu bagashaka gufata place kanaka contre undi muntu kubera rero sasa ingurukana bumenyi rimeze nk'ikete yuguruye umuntu wese asoma George yaciye abibona yuko ari ingorane mu bamisisi mbona nimero ya telefone ndazi yariyo nyandikiye kuri WhatsApp ndarabi nimero ni yahe kumbe niyo muri Afghanistan ariya kuba Taliban Afghanistan ego atangura kumvugisha urabona muzee we turakubaha tenge kuzuragira ishavu kunguru akaanza kunyongeresha vitu nyingi sana ibintu byinshi arabivuga none atangura yo kurondera ukuntu tuba bagenzi tutangure kuza turavugana akunda imiziki cyane ariko ahanini kugira ngo atangure kwisuka mu bintu ngibi byatewe n'amatati yari amaze iminsi abona kubaririmbyi sirtu kuko nivyo bibaragishinga
ku baririmbyi, ku bajournaliste, uyatusuyu uyamwishuye gutya. Hano abantu muyumvira ko muriko murakora bavyita buzz cyangwa beef. Si ama beef cyangwa buzz. Okay. Buzz sinzi ko ari bazoka cyangwa ibiki. Ariko abandi birabafekta sana. Mwibaza ko muriko murakomerwa amashi amabeza ariko arakogwa, abandi bakabisoma bakavuga ati heba abandi barasubiri. Sasa George ari muri abo, atanguriye kuba umugenzi, umwanya makanyandikira, undi mwanya nkamwibagira. Unyuma nza numva arambariye Kidumu. Twebwe n'abandi bakozi dukora muri Nations Unies dushaka yuko abaririmbye tubashira hamwe, tubigira gute? Ndavuga umugabo afise inyungu yayo, inyungu afise muri aba bantu, twebwe hagati yacu niducana uwaka. Aba journaliste baravyisosemo. Je ndibuka yuko nigeze kugira amatati na Rafael y'ugwanko kabisa. Pourtant avant on était des amis, ariko kubera gutukana hajya hano bose basoma cyace bigira impact. Mbaka watu wanaanza kuni calmer, vie acha kujibiana ule petit vie. Mimi nikasema sababu na vinakuwa vitu vikubwa hivi. Ilikuwa ni wakati wa matati yuyu na memba kuvyerekeye gutwara ishiramwe rya Mikara, ujya kabakote yanuze ya memba jenga bakote yuyu. Tusanga tunakuwa divisé kabisa, baka najuze hivi ni vitu gani, ni dini, ni extremisme gani naanza kuingia mu watu hivi. Rero kumba abantu barabisoma bijya bintu, undi mwanyu ugasanga uyu yatase amipro mpaka panengia vitu ya nationalite. Mimi na Famba tunaanza kuambiana bazairwa wanani na Kirundi zikuvuga wewe. Nakumbuka unasikia kwenye watu wanafika kandi muzi yuko ibintu ngivyo bivuzwe nga cyangwa bikavugwa hirya bishobora guhitana umuntu. Sasa amabeze ndabasavye, hari amabeze abantu badakinisha. Tutwenza abantu tugire gute, tugire imiziki, tukora ubutugenegene, ariko twibuke yuko turi mu bihugu abantu badafyina sana, bato bachezaji. Hariho n'abantu bashobora kurasana kubera ngo yanduse ngira ndamwereke. Uyu ariko arambwira histoire ya Roriro ngo n'uwitwa nambari Thompson. Alikuwa anabinambia jana. Nikasema finalement George arafisa icamutumye kabisa yiyumvira gushira abaririmbyi hamwe. Sasa ico nagira mvuge rero, nagira mvuge gutya, nituze turarindira yuko dushigwa hamwe n'umuntu nawe ndabona no mu maso uyo George. Namubonye gusa ku video ya telefone akiri mu gitanda, peut-être yaraje gukora gymnastique. Nimona gato ku video sura je uyu kumbe arikira ko atakinione ibikurikira kuri ico gitanda, yari gifuwa wazi gutya, ariko urabona uri kurajya sawa na jewe ndavyuze, ariko ukabona ko ariko arazibira quelque chose. Bon, lakini sasa point sio hiyo. Nataka kuambia Combien sikuwa namjua, sinalinda muzi, na mpaka sasa sijakutana na yeye, simujui. Mimi nashisi tavuga ndi naje ndi kuri pafu ndikumwe n'umukobwa ati ni ngao hafi tu yo ngao. Ndio nikasema wewe kanambia ni akote ya Saint Albert. Nikasema wow, tuko karibu, ansizo mwana kuri pafu nikuje tumalize na nyinyi, ndio tunarudi kwa hiyo ya huko. Sasa tusiko tunangoja mtu wa nje ndio aweze kutuweka pamoja, ndio adushire hamwe. No, tuko na akili na tunajua tuko tunatengeneza kitu gani. Naravuze ndi kuri Buja FM umuziki na urigeze watenge kungwanya n'uyu mubona ngaha, uni watenge kungwanya, ariko pole pole mnaanza kubiona ya kwamba no kuja hamwe mpaka pakwe mtu wa nje ndio ataanza kutuita pamoja. Jana nilikuwa namwambia huyu hii conference de presse uko je nibaza ko twogira tuce du profita turabe koma wewe nka president ya Mikari y'aba musiciens ushire hamwe abo biraba boss, les journalistes ubavugisha kwa les artistes, ubavugisha kwa même les musiciens bajya les sessionistes bajya bavuza nabone ubavugisha kwa kugira ngo muangalie namna gani tunaweza kupiga hatua kutoka kwenye tuko na kupanda juu, sababu binatusumbua. Sitaki kuwadanganya,
Mimi nikiendelea ndaendelea peke yangu, lakini sitaendeleza mtu. Tunaelewa? Na hiyo haifai. Haifai. Kama mko mvita, mnafaa kufanya cover kwa kila mtu, unaprotege huyu juu mufike kwa objectif. Unapandisha huyu mfike kwa, lakini habiwezekani juu ukijaribu hivi unasikia mwingine anaanza fujo hivi. Ukijaribu hivi, ba journaliste pia bashakuwa na position nyingine yenye nafikiri mko ba manager, mnashapinduka ba manager. Hawa ni ba manager wa jamaa. Ba artist. Pia hiyo sio vibaya, lakini artiste wako hautamjengea wa enemy autour ya yeye mwenyewe ufikiri ngo ataendelea. Kuna watu wako na pouvoir kukataza watu msiende kuona concert ya mtu. Nikisikia ulienda nikaona mafoto usiwahi niongelesha. Kuna watu wako hivyo. Sasa muangalie koma tunaweza hii ya George ni moja. Ni huyo mjoji ni imwe. Ariko hariyo byinshi bishoboka. Ejo nagize icyumviro ndashaka abakobwa bose. Mimi niko pre. Abakobwa bose baririmba mu vy'imiziki. Ndabarihire indirimbo iprepara yo kuvuga amahoro. Siri tuko twegereje amatora. Mimi niko pre kusimamia. Niko pre. Wakisema baifanyie hapa, je suis prêt. Ili baanze kuwa pamoja. Nilikuwa na Esther nishi jana mpaka usiku sana. Mpaka kwa hoteli yangu kwenye niko. Tulienda. Alikuwa na bwana yake. Alikuwa na bwana yake. So siere maneno unafikiria. Mpaka kwenye nilifikia alikuwa hapo kushikana dusezerana ishakuwa very late in the night. Nilipomsikia maoni yake nilisikia iko na hiyo kitu yeye nilikuwa nafikiria inaweza kufanyika ni ngumu. Amweke baongee kati yao. Amweke bapate mtu tabakordone. Sasa hiyo ndio inafaa. Mimi nimefanya nini? Jana mu studio nikaona MB data nikasema Peti kuja hapo. Tutufanye nyimbo na wewe sahihi na tumalize. Juu watu washaka jitemu akili. Kidumu ni vigumu kuimba na yeye. Esther ilikuwa ngumu kuimba na mimi. Shani Queen iko wapi kwanza? Haukuja. So haiko ngumu kuimba. Kuimba pamoja haiko ngumu. Niyo mentalite watu wako nayo. Niyo mentalite bafana benu wako nayo na ba journaliste benu wako nayo ya kufikiria ati pale ni problem. Unataka kuingia mu problem. Esther akikuwa nyumbani kwangu. Najua mimi nilikuwa napata. Ni toboe ama ni toboe? Ni wa kwanza ni huyu wa kuchonganisha. Lakini isakusamea. Bo na siwa peke yako kuna mwingine ndatoboa hapa. Ugasanga amajambo avuye Bujumbura adusanze hariya ndayumvirije gushikana uwundi avuga ko namugize umuyaya. Conference de presse avuze umuganisha amadukano. Je nico novuga nobanza gushimira kwanza George. Bose novuga ngo George ngo abaye wa mbere ashoboye gushira abarivye hamwe. Ko twenyene ubwacu twamaze kwishira hamwe. Arigeze kubaho indirimbo kera yaririmbwe nina ayibonye z'umuziki mu Burundi zatuboneye zuba zatureze. Indirimbo yitwa twese turi bamwe. Ni nayo gushika no munsi yatureze. Ni nayo gushika no munsi yareze Burundi. Nukuvuga ko George aje nko mubagira 70 ingahe bashobora gushira abaririmbye hamwe. Twenyene ubwacu twarigeze gukorana na MA Production turakora indirimbo yitwa Bumbatira Amahoro. Bumbatira Amahoro nayo yarakoze ivyayo yitwa Bumbatira Amahoro kandi twakoze vyiza. Hanyuma hariho indirimbo nyinshi zakurikiye zahurije abaririmbyi hamwe nka Madiba Nelson Mandela turi kumwe na ba Eddy Kamoso n'abandi benshi. Hari utwigoro twinshi tw'indirimbo tumaze gukogwa dushira abaririmbyi hamwe. So kuvuga yuko rero uno munsi dukoze indirimbo nkuko umengo ni igishaca tukoze umurimo wo gukorera hamwe twarawamanye tukuye kubasokuruza b'umuziki w'u Burundi bamatata n'abandi bakoze indirimbo yitwa twese turi bamwe. Nukuvuga yuko ncangira ko mvuga nti iyi ndirimbo rero nkunda abantu ahanini umuririmbyi yaririmbye amajambo yumva yuko yoshira mu muziki yotuma twubaka igihugu cy'u Burundi na cyane cyane tukacubaka mu mahoro tukacubaka mu bumwe tukacubaka mu iterambere dukuye amaboko mu impuzu muzo kumva imice myinshi ivyumviro vyinshi abaririmbyi bagiye barashiramo. Nukuvuga yuko twashatse gukora indirimbo twovuga duti ni ndenza rugero mu bikorwa vyiza byo gukorera igihugu kuko nkunda abantu yarifite terme yuko ari gukunda abantu twe twaciye turushirizaho tuvuga duti ubwo rukundo
ruteza gushingira ku bikorwa, ruteza gushingira ku bumwe, ruteza gushingira ku mwumvikano, ruteza gushingira ku mutekano. Twaruvyaje amajambo menshi yotuma igihugu cyacu vy'ukuri kihakura akoyokwe mu bijanye no gusahiriza igihugu mu majambo yubaka. Hanyuma cansaba cyane cyane abamenyesha makuru, Kidumu yabivuze ati banyita crasheur. Ndaryohewe cyane gose n'iryo zina. Sindari kwitaga uko hariho inzoka yitwa incira. Ni inzoka ishobora kubita n'intare, ni inzoka ishobora kubita n'ingwe, ni inzoka idahangarwa. Umuntu ashobora kuba yakoresheje iryo zina kubera yuko peut-être ashobora kuba abona ati jewe ivyo avuga birankorako. Je ndashobora kwivuga, ndi umuntu atavugira amavumbi kumuvumba, ndi umuntu atisembereza, ndi umuntu atagira igiturire, ndi umuntu ahindagurika. Kuko ikidahindagurika kiba ari gifu, ikidaguhindagurika kiba ari gifu. Kifa guhindagurika biraryoshe, biraryoshe. Me ntucuntekera injya zibishe, icyavuga ko ziryoshe. Ubu yanca ndakubwira umushinga naye. Saa 5 wantekeye ibiryoshe, mugabo saa 10 wantekeye ibishe. Wabaye mwiza kujya. Twebwe ntidupfa kujya. Twebwe ntidupfa kujya. Igipfa kujya ni igipfu. Twebwe ntidupfa kujya. Urahekenya ukumva yuko injya zitarimo amabuye, ukagosorera mu kanwa, ukumva yuko zikwiriye kumirika. Rero ntarandire cyane gose kuri iyo point, nuko sindi wa wundi ashobora kuzohinduka. Mpinduwe nuko umuntu yanyita uko ashaka. Kuko mu muziki ndabumaze mu myaka myinshi cyane gose. Twari dufise abaririmbyi b'inararibonye. Atanumwe yigeze avugira agateka k'umuziki, atanumwe yigeze avuga ku gaciro k'umuziki, bose kwari gukoma amashi. Ndibuka ko nabakurikira ndi umwana, ubwa nyuma nabakurikiye yari inama yari yakoranijwe na President Buyoya. Ico gihe hari umu grand frère nashatse kuvugira ngaha, yahawe ijambo, aravuga ati baca baramubaza ati wowe userukira bande? Acavuga ati je nserukira abaririmbyi. President Buyoya yaciye afata microphone avuga ati utarabandanya ijambo rirerire mu Burundi nta baririmbyi bahari. Aca fatwa n'umutima mubi acaricara. Jewe sinari kwicara ngo nukubera yuko President Buyoya avuze yuko mu Burundi atabaririmbyi bahari. Nari kumubaza ataraba president, nta muziki w'Uburundi yatamba. Bankeshimana ntiyarabazi, Bangabaronsi ntiyarabazi, ataraba umukuru w'igihugu, Orchestre Mabano ntiyarayizi, ataraba umukuru w'igihugu, Imboneza ntiyarazizi, ataraba umukuru w'igihugu, Nkeshimana ntiyaramuzi, na Karanga ntiyarayizi. Kubera gusaba y'umukuru w'igihugu bica bisigura yuko atamuziki uhari. Bon, je nari kuvuga ndibaza ko nabuye muri ico gihe cyanyita umukrasheur. Mugabo nari kwitwa umukrasheur w'umugabo. Twabaye umwanya munini mu muziki w'Uburundi abantu batavuga. Twabaye umwanya munini wo gutinya, mvuze baramfunga, mvuze barambona nabi. Je nca navita ntikwikundwa kaza. Twabaye umwanya munini mu kwikundwa kaza. Umumenyesha makuru wa kino gihe akakwima ijambo, agaca ashaka yuko utanavuga ko yakwima ijambo. Je ndavuga nti unyima ijambo nari ndarikwiriye, ntacu urarinyimye, mugabo reka ndavuge yuko warinyimye. None ucumuza no kuvuga ko warinyimye. Wowe umohotere, ucumuza no kuvuga ko wamohotere. Jewe rero ndi umwe mu baririmbyi b'Abarundi ashobora kuba ukakuvuga yuko yahohotewe umuntu ataragenda. Mu kamere kanje simvuga umuntu yagiye, ndamuvuga turi kumwe. Hanyuma sinamuvuga kugira ngo hazoce haba inkurikizi yuko mfata neza canke yuko nshimagiza. Oya, uranshimagiza kuvyo nakoze kandi ntuzutinye kungayira kuvyo nakoze. Ukuvuga ko mu camake kuri yo point sindiko ndahindura kugira ngo nezereze agace gato k'abantu, kuko birazwi yuko mu bantu banyimbica ibintu n'agace gato shetani aguteza, agace gato k'abantu batarenga batatu bakwita umukrasheur. Utari intare batinya cyangwa utari intare irinda, ushobora gucureka uva mu kuri kwawe ukibaza ngo n'isi yose yakwisa umukrasheur. Niba barenga batatu cyangwa babiri.
ico maze kubona kenshi cyane gose abantu bansanga muri inbox yanje n'abantu banshimira cyane gose, harimo n'abategetsi, harimo n'abambwira ati iki kintu wanditse ntacyo twari tuzi, ari abategetsi, hari n'abagize ama histoire abatandukanye. Ico maze kubona nuko banshimira, utanshimira nuwo mba nakozeko, kuko je undi ugwara sinzogorekera ngo bandanye ndugwara, ntibikunda ntibishoboka. Rero ndabisubiramo, umuziki w'Uburundi wishwe niki? Wishwe n'abamugabo n'ibyo abaririmbyi ni banakambira ibije, abaririmbyi benshi ni ba nkomera amashi ibije, abaririmbyi benshi ntibazi uzuwo umurije ama interview yabo mu biganiro n'indirimbo zabo ubwabo zirabanira gusigura. None ushaka jewe ncenja muri ico giseke cy'abantu bashaka kudefanda n'indirimbo zabo, nanye ncemigwa gutyo ko ntibikunda. Nisigura nka Cedric Bangi, nka defanda ibikorwa nka Cedric Bangi kuko nzi ico ndi.